GN Films, God's Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu jewe icyo ari cyo cyose ndi tayari kugufasha. Mama Diva, tuvyice ahanye na surprise. Iyi mariage tuyice ibe anire, ibe rate, ibe avorte ahanye na TikTok mariage ahomba. Kuko je nukuri Mama Diva nditeguye neza gukorera ikibi senge. Ukugenda ngorogoshoye mu mutwe ndakeneye kumukorera ikibi hahandi abonye ibibaye atazidogera cekanya nevete, ahubwo azidogera Imana muremyi iyo yandemye kanereka kwisi kwiduniya y'abazima aha kuri yitera yego nukuri kose akiya Mungu. More uwo nisenge nta wundi nk'ubu uwo ni wari akuvuga nabi ariko ntaco mporesha ingo gafana mbwenzi tora gafana uso. Kuzina burya rero ikintu nyamukuru nanifuje yuko tuganira ko jewe mu bisanzwe ibintu ndiko ndacamwe ntabwo vyoroshe. Ndibuka umbwira ngo sinsye bwose ngo mbandanye gusenga, yewe burya waravugishijwe. Erega uribuka yuko ujya munsi nari nakubwiye yuko ari ibintu vyambaye ko nanjye ubwanjye sinariko ndatahura ivyo ari byo, kandi gushika nino saha sindatahura. Ujya munsi bujya mu gatondo imbere yuko muza Diva yari hajya ikintu cagiye kubasikindi hacihaza umukobwa yitwa Kanyange. Uwo mukobwa ni mugenzi wa Tati. Ereka nguyo azazanye ishugwe ishugwe mu maboko neza na neza ahegekereye. Munyuma ndamubaza icagana atangura kwishira kwa makondisyo, arambwira ngo ni waba ushaka ko tuvugana ukaba ushaka ko ndakuva mu maso banza wakira rino shugwe ndakubwira iyo rivuye ndakubwire n'ubutumwa bantumye. Nanje kugira ngo ndabe yuko yomva mu maso nca nakiranya shugwe kugira ngo Diva ntavaza asanga duhagaranye n'umukobwa nyine urumva mu buryo budasobanutse. Nca nakiranya shugwe kugira ngo ambwire iyo rivuye ntume ndarita mu nyuma navyumvise kuko nariko ndashishwa numva shaka yuko yombwira amakamva mu maso. Erega nyashugwe ngira ngo ndaryakire niryo ryamwegeye. Ako kanya Diva ngo yaraserutse. Raba nawe iyo foto duhagaranye n'umukobwa mfise ishugwe mu maboko biboneka yuko ari iryampaye. Uwo mukobwa aritonda arasara arambara urwaga arasara arabegwa. Nanje ubwanje ndumigwa wamengo ni filme ndiko ndaraba nari niteze n'imiburiburi ko nitaba filme ziza kuba ari indoto nza kwikangura nkasanga sivyo. Wa mukobwa aca sohoka na Diva bamujana hanze ivyo baganiriye mubimbaze. Hewe sotse nasanze wa mukobwa yigumuye agiye. Diva arashavura
gutu n'umukobwa hano hantu himukiye vuba yahamenyeshejwe niki yaharangiwe nande ayo mashurwa kuzanira bimeze gute erega rigumura nawe nza mbona aragiye kuzini ndi mu biyasha none ndiyumvira runo rugamba ruzohera ryari none gakuze ko numva bitoroshe ariko abakobwa b'iki gihe nabo babaye gute kweri bakwihanganye oya kabiga twengwa nka keza hekuze rega niwo bakwira none wo bakwira eka uzotahira umwe aho nabo nibihangane barindire ababo barahari bareke guta ubwoko ariko uko ni nko guta ubwoko kuze urazi igihari labo mpi nimero y'uwo mukobwa jewe ico nzokikorere ndagifate mu minwe ico ndagikure mu nzira kuko ico ni gito umukobwa wamabera ya uwo mumpe uwo ndamukura mu nzira oya sindamwica kameme no je nkamaraso nkora burya hajyana je ndi umuntu w'Imana gusa ndamenye uko ndabigenza ariko uwo ikibazo kiba kive mu nzira reka ndayiguhe peut-être we kuri umukobwa mugenzi we mushobora kuganira ukaramwumvisha ko ibintu ariko aripfuza ari indoto y'umuruho bitazoshika naho twohurira ntibizoshoboka pardon gato indaje kuzine igitumye ndagutuma ku butarariye ni ibintu bejeje kumbako burya mu kanya ibintu vyambaye ko numva ntafise aho nohera naho nogarukira mu kugira ngo ndabigusobanurire Alo? Ni sawa. Mama Diva, urameze neza? Hewe, je ndi mu kazi kose, urumva? Ni ukuri nako nariko ndakora. N'ubu tuvugana, turi kumwe, turicaranye. Gusa yarasimbiye nyene muri Washington City. Muri toilette. Hewe. Urumva? Ndakwa makuru mashasha utazi. Reka dufatira hanyene burya ari mu meshi ari mu yabira yumve rero urumva ngo haje undi mukobwa ngo azana amarabo amashurwe ngo amashurwe yamuhereza bari kumwe n'umukobwa wawe Diva ewe Diva sharabivamwo acarigumura ubu rero uyu muhungu ari mu yabira dufatira aho nyene kandi rero burya mu bintu ndabijanye kuko ubu tuvugana naramaze kuronka ukora ya diri neza hewe umusore muremure w'ikigango urumva basha oya ndamwizeye mu kazi akora neza je ndamwizeye erega je burya amazina nyine abantu bashoboye nani gusa rero nawe basha nabanyene ukuntu wobigenza nyene uraho ukuntu unezereza urashira akantu kuri rimikashi naho kaba gato ntaco igihembo cizozokimpa ibintu byaciyemo erega je nifuza yuko siko mwiyivita mwintambara hari je nawe koko tuzosigara duhagaze nkuko wabivuza basigaye bose bari down chini
hasi he ico rero ico je ndakwemerera wewe ntiwikoragura nk'umuzungu mu mutwe. Gusa rero ikintu co kwitonderwa mama Diva, umenye yuko ikariwa uzogikorerako kuko jewe ivyo sinovyinjiramwo. Senga bimenye yonyica yomfurira, kandi vyoca bigaragara yuko turiko turagira ibi bintu. Diri yacu yo bitubanye idirisha ko bakabaye mfasha ikiwe ni uzogikora kabisa. Itawa okay, hama rero emwe wibuka kanimero kanje nakanyene kari mikashi izina ni jewe. Sawa. Okay, turasubiye. Lego. Umunsi mwiza. ahubwo rero kuzina kutambwiye Ive, ivyo nagutumye byagenze gute? Ko naze mbona mugenda ukagenda utanasezeye. Ivyo nagutumye burya warabikoze? Wicho nkundira ngaha kenshi siho baba bari. Niwe bagiye kare ba diaspora babagiye kujya amadolari, ntuzi ko idolari ryabo gasharigeze ngaha mu Burundi barigiya umwaka. Atari jewe shinkono ariyo nzokwama inyuma atakindi, ariko tu nagerageje uburyo bwose navuga ati amakuru ntegeze kuyakuzanira. Ntabagashi Atakashi kuri telefone ndakubwiye uranka kubyemera, ndagerageza ndabikwesplika uranka kubyumva, ariko shaka ubyanki uvyemere tatagiye kurongorwa kandi rero bitarenze ejo. urisire Ndisiri cyane kuko umuhungu bagiye gutwarana nimba yitwa Iva, niyo muhungu azomutwara ejo. yo ubu rero kingi wacu bamuciye amazi bamusiga muri rarani. Ati raranti aho uzokwishingura iby'abandi hakubanza kwiherera ku byiwaho kanyigira natwe tukabikemura ikamyaka irekera tujyana. Mareza urazocisha agace uwitwa Mathias niwe ashatse kubigerageza nkuko sha. Bakubwiye ko je ngicifishije. Oya je singicifishije n'uwoje mbwayo yibona. Mbe bagiye ko je ndi mu diaspora. Aho rero kuntu bizibiri wamaze mu Rwanda wabonye ko uri mu diaspora. Ariko abakobwa mu bisubwenge butembera gute? Abandi ngaho hanze aho bariko bakora farmasi. Aho urabye natwe nk'abantu bazima babakozi bazi ibintu baba barimo tugakora umuti ubwo muzempera. Uzoguma wibyimbye uko nyene bizoherera hiyo nyene gusa umenye kugenda n'agasore kari akompanye akantu kameze neza nyene. Ubu kwiye kuvuga ati mube hafi. Erega icyo umenya aba bose umbo bazogira mariage byatanguye kunyene hacura kumanuka mu diaspora nanjye ngomane kuba gasore kari akompanye, ariko hari umunsi uzonyifuza wifuze ko tugira niyo mariage. Ngaho remo twenga ikini bihanga bikunanire icyo utumvise n'igiki ahubwo wembwira ayo makuru yakuzanye ibisigaye ubanze uvyirekere. Sawa reka basije tubyihoze gusa icyo umenya cyoco tati ejo no kurongorwa kandi bizotangura saa 8. Saa 8 bazaba bagiye Iva zobaje kumutora aje muhira. None Mareza jewe rero ndakunda kuvuga mugabo sinkunda kuvuga inkuru ziriko kwivumbi, mbashaka mvuga inkuru niboneye kandi zukuri. None ko nanje nashaka kuzoza mu rugo rubanza kugira nzokwibonere n'amaso yanje bizoca bigenda gute. Erega we uritiranya ibintu. Erega isi byamanze usanga huzuye abantu ukamengo baje kuraba umupira kuri stade. Atani ikintu watereye kuryoherwa ta kintu giyo byagiye iyo byazananye urundi rubanza rw'abasirimu. Abantu nkatwe. Urabyumva? Aba diaspora pana abantu nkatwe baba bubashwe kandi bake. Sikuvuga ngo kuba wubashwe ngo cyuzona ukuduza ahantu bake. Erega Marezo ntubone usanze nafunze imideri yo mu masafuriya je ndi umusirimu.
jewe urabona ko cyagiye wahora umbwira ngo ndafunga umuderi aha hono ngenda muri saro agashatsi kanje bakagahagarika neza wanashima n'utuntu tumwe turaba muri Amerika n'uturaba mu Burundi bakatunshyirirako uzosanga ndi umusirimu kurusha ahubwo nkiniriyo diri ejo nzowonze oya gusa reka tubyoroshye kubera jewe ndi umutumire burya naho ndi umukozi hajya baranyumva baravuze ati Marezi tugize kuba waje muri ugo rubanza sasa we nkuko nabikubwiye kare burya uracyankeneye kugira ntibizona kugore cyangwa ngo ugire iki niki uburyo cyunyiheka ko uze muhira kandi barakuzi mama watatarakuzi na tatarakuzi rero kubonye uri kumwe nanje azibwira n'ikintu vuga ati aba nta kibazo wowe ejo ndaje ntekimitwe nganda bakubita igiparo ndababwira yuko hari ahantu nzogenda nzozinduka fye cenza sinzocererwa aho muzoci uza wiyombise nk'abantu nyatara abasirimu ngo nuko ngo twumvise ngo nawe uzoza zambara nk'abakobwa bo mu muji aho sawa unaje untera gateye kerega nanye ndi umuntu w'umugabo umenye nakubwiye n'abasirimu bakorera ku mwanya ucegwa gato usanga twagiye kundondera kuri telefone umugira ngo ndabasange nikirimo mva mu maso sawa ndumva yuko ibyo nakubwiye babyumvise ariko nibyo nakubwiye nabyo byiyumvire ko biba bikenewe Blaze. Umeze neza? Fresh. Eko. Ugere Blaze ikintu nagomba kukubwira. Ni wewe nyene kandi uragishoboye. Amfete nashaka, umusore azamutse kandi munini mwiza nkuko kwawe. Uravyujuje. Kandi nyene ushobora kuvuga ati uyu muntu ni diaspora bikaba vyerega burya hari usa n'aba diaspora gira none rero nifuza yuko twoguhuza n'umukobwa uwo mukobwa yitwa Nkurunziza Diva hanyuma wewe ukamuresha ukamubwira ko uri mu diaspora uvuye muri USA hariya muri Amerika kwa Trump. Yes. Ahandi nyene ukabiviva pe. Uzoze wamukanze. Umubwire ko wamubonye kuri Facebook? Wanka kubivugira kuri Facebook kwera tobifata nkama arico cakuzanye ari wakuvanye muri Amerika uri indege kuberawe. Hanyuma rero kandi wifuza ko mugira mariage byihuse bidatevye mu kwezi kumwe. Mariage izobibaye. Ico nico nyamudamu yifuza ko umufasha. Ive ico kirorosha ntife kuba gusa ari ubudiri bw'uburofu naho ibindi byose coco ndagishoboye coco kindeke ndagishoboye gusa ife kuba ari amafaranga niba ari bwa budiri bw'uburofu urabizi ko ntaza mbukora naho coco ndagishoboye. Blaze ahubwo wewe burajishisha ikigega cyo kubikamwa agafaranga uwo mukora amafaranga afise Ve turabizi neza yewe none si wonzi erega n'umujama wanje iwe karazemye ngira ngo aya mabanki yose yafisemwe amahera. Ive ikintu kirimo amafaranga je nditari kwikora hari nabadutumye intare mu ishamba tuzizana ziboshe kananswa ikintu cy'umukobwa
apfa kuba afite amafaranga aje kuri nje asobanuye buri kintu cyose. Mbonye amafaranga ntacu ndokora kuko nakazi gatoya cyane apfa kuba gusa afite amafaranga. Je ndahari Blaise ayaraliwe eheko taha ndabasavye mugerageze ntagire ikosa na rimwe riza kubamo. Uwo munsi nawe wifuje iminsi myinshi cyane, sinshaka kwemera ko abikosa na rimwe, kandi murabizi ko nawe batumye ndabizeye. Sawa. Tati, ubwo buri kurabona amasaha ageze wewe. Nigeze ngucereza n'akanya gatoya jewe. Muri saro vyagenze neza. Twakoresheje umwanya buri kintu cyose. Ariko tugeze ngaha uri mu matelefone. Uri kuribaza isaha ziko ziragera. Ushaka ducego. Je naretse kwaka telefone kuko nzi yuko uri serieze wanyeretse kuvuga ko ivyo uri mu bizi. Ariko wishinga telefone ndayikwake. Hedere nta numugena gumana telefone. Ndayikurekane ucunyereka ko nakoze ikosa ryo kuyikurekana. Nibiki? Marene. Uwo munsi n'umunsi ukomeye cyane gose ku buzima bwanje. Imana ifashe byose bize kugenda neza. Ico ndagusaba ni kimwe. Uze kumfasha bane nanje. Ushigikire gushika ku kanyuma. Tati. Je nka Marene wawe ntegezwa kugukorera ivyo vyose uri kuransaba. Kandi ntivyari na ngombwa kubinsaba kuko nivyo njejo. Siko? Niyo mpamvu mvuye mu nzu nkaza kuraba ivyo urimwo ngaha hanze. D'ailleurs n'amasaha leta sivira gombagere ariko raba turacari mu nkina mico. Ndi mu nzu uri hanze. Tati turi mu biki vraiment? Nkundira ube ponctuel. Hari ibintu abantu bishizemwe yuko abakobwa ari twebwe twama dutevye imanza, ari twe twama mu mahotari ducererwa buri gihe. Reka natwe baso no musi tubasiprene. Kana pare twavuganye ko duhejeje canda musinyara. Numva ikibazo kiri kuri twebwe. Fasha rero mafiye unkundire. Dukoresha umwanya. Sivyo? Ngoro tugende kwitegura. Yo kanyange bite rero. Ni sawa? Urameze neza. Ndashimye Imana. Yego sha. Bige rero kanye ikintu nashaka ko tuganira. Ni kuri nakwifuza cyane gose ko twobonana. Mbariye. Hakungana uri umwana mwiza. Yo. Usukisha he muri ville? Ya, nzahakubarira mu nyuma. Cyane kuri. Urabegwa. Cyane nukuri. Nene nje byanje. Shaka nyange burya ijya situation yabaye. Narayimenye. Kandi nanje narumvise ngene bimbabaje nkuko nari nabikubariye. Je ndi kuzine wa King Sabasi. Kandi nibaze ngo ndi kuzine wa wundi yoroheje. Ndi kuzine wa wundi avuga likijana. Jico ndamubwiye
acumva kabiri aranyubaha cyane cyane nico gituma navuze ati reka genda kurondere by'ukuri tugira ico dukoze none ndakubaze by'ukuri ujya muhungu wacu uramukunda umva Ive ndakubwire nimba uzi ko urukundo rubaho King Sabasi ndamukunda ndumva neza na neza hamwe ntumuronka umutima wanje ntiwotuza Kanya ihuramire n'ukuri hewe yo mana data wa twese wishurira ku gihe ngo subiriza igihe ngo erega mana uri mwiza n'ukuri isubiriza igihe bajya twibaza yuko ujya mukobwa agomba kugira mariage yuko ivyo bintu tubinezererewe nk'umuryango ntigikunda ntigishoboka erega ujya ahani nkamushikiwe none wumva ivyo bintu twa twabishingikira intahe tukabishingira intahe tukabishigikira hewe noneho rero ico ndiko ndabona coco nasenge amahitamwo yiwe ni wewe GN Films, Chronos Films, Double Fever without limits. GN Films, Good News Films, Double Fever without limits.